Agize neza guhitamwo radio haguruka turi ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 13 ruheshi umwaka wa 2025 baje ndabahe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mudukurikira muherereye kuri micro muri kumwe na jewe Aline Munezero buhinga bw'ivyuma naho ndiko mfashwa na Robert Felix Rankunda dayahere ku ngingo nkuru ziyagize Iberutse gutangazwa n'umugwi w'igihugu jejwe amatora seni k'amatora y'abashinga amateka n'ayabajenama b'amakomine yatsinzwe n'umugambwe CNDD-FDD ntawe vyatangaje kuko vyari vyavuzwe ko ariko bizogenda kuko atawundi mugambwe n'umwe ufise ijambo mu Burundi mu ntango zano makuru muraza kumva uko bisigurwa na Francis Rohero umukuru w'umugambwe FPI nta munyepolitike n'umwe yitavye amatora yemerewe gusohora itangazo rishira habona utunenge twaranze amatora y'uyu mwaka wa 2025 mu gihe atabivuze ku munsi w'amatora kandi icaha co gutemera ivyavuye mu matora ngo kirahanwa n'amategeko mu gice ca kabiri naho muraza gukurikira ikiganiro iganuke gishimikira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'ihunguka ikigabane ca 13 mu kanya tuja ku nkuru imwe kwayo Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze mwari muhejeje kuvyumva mu ngingo nkuru amajwi yatangajwe n'umugwi w'igihugu ujejwe amatora seni ko yatahukanywe n'umugambwe CNDD-FDD ngo n'ubutumwa bukomeye bwahawe abatavuga rumwe nawo ivyo bivugwa na Francis Rohero arongoye umugambwe FPI ahatomora ko ivyo vyaje bigaragaza ivyari biherutse kuvugwa n'abategetsi batandukanye katawundi mugambwe bakeneye mu gihugu bamwe n'abandi rero babona ko abarundi bari bakwiye kuva mu majambo baje mu bikorwa bikure ko intwaro ikomoka mu mugambwe CNDD-FDD yihaye intumbero yo kumira ku butegetsi kandi atakintu kiboneka yakoze mu myaka 20 iheze atari ugusahura ubutunzi bw'igihugu gusa inkuru twateguriwe na Dondo Diemba z'umutima mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru mu ntango zinondwi umukuru w'umugambwe FP yashikirije ko amajwi yatangajwe n'umugwi w'igihugu ujejwe amatora seni ko yatahukanywe n'umugambwe CNDD-FDD ari ubutumwa bukomeye bwahawe abatavuga rumwe nawo Francis Rohero aramutswa umugambwe FP atomora ko ivyo vyaje bigaragaza ivyari biherutse kuvugwa n'abategetsi batandukanye ko atawundi mugambwe bakeneye mu gihugu umvirize uko bisigurwa n'umunyepolitike Francis Rohero nk'umugambwe FPI nta kidutangaza na kimwe si biharuro twahawe na gatoni vy'amatora n'ubutumwa budasanzwe ubutumwa buhambaye twashikirijwe n'umugambo uri ku butegetsi umuntu aciye arimbura neza amajambo yaragize imisi avugwa aha barongoye leta n'abarongoye umugambwe bavuga bati nta migambi ikenewe mu Burundi bakemeza neza yuko ataciyumviro na kimwe gishasha coza uno munsi kigira ico kibamarira ivyo vyose bica bisigura ivyo turiko turabona ko bagomba kubwira abarundi bati uko biba kose biba bibi canke biba vyiza ni muntu umwe ntacu mufise muvuga Francis Rohero yasiguye ko itokumvikana ingena abarundi boha amajwi umugambwe CNDD-FDD arengeye na kure ayo bawuhaye ukiva mw'ishamba abarundi bawushashaye abarundi ngo barakwiye kugarukana imico y'uburongozi itaragenda akagirira umuntu yibutse muri kahise haraheze imyaka 20 umugambo yo ku butegetsi ugishika abarundi bose bawushashaye ico gihe idolari ryari mahiri 1000 y'Uburundi abantu bose bawushashaye bawunezererewe bawubyinira bawusasira ibitenge abarundi bawutoye ku 58% kwijana uno munsi haraheze imyaka 20 n'ivyabaye byose idolari rigeze ku 7500 simbuzi ibindi by'ibiciro ni abarundi bawunezererwa bakawutora 100% ngo ugutumwa umurundi wese yarayaronse ibi rero ni bimwe mu byo FPI imaze imyaka iriko irigisha ivuga iti twigishe tugarukane ikiriko kiratakara ntikigende mazima yonga imico y'uburongozi ubuntu ubushinga ntaye n'ubugabo abarundi basubire bakogwe ko bamenye ico bimaze umukuru w'umugambwe FP yabandanije avuga ko atakintu na kimwe gishoboka mu gihe atabuntu n'imico bihari ariko rero mu mugambwe FP ngo bagiye kubandanya igikorwa biyemeje uko bigenda kose
nta politiki ishoboka, nta kintu na kimwe kizova gishobotse muri ubu Burundi, nta na kimwe iyo hatakaye ubuntu, iyo hatakaye imico ituma umuntu amenya kuwundi ari umuntu. Ngibi ibintu twebwe turimbura muri aya matora twatahuye kandi bitagiye kuduca intege namba, kuko tugiye kubandanya igikorwa cacu yagwa itagwa uko vyoba kose turi ku kivi. Kandi Burundi wese ubu natahure amenye ko iki gihugu gikeneye indongozi by'ukuri zifise umutima udasanzwe kugira kive mu ngorane kirimo. Bamwe n'abandi rero babona ko abarundi bari bakwiye kuva mu majambo baje mu bikorwa, bikure ko intwaro ikomoka mu mugambwe FDD yihaye intumbero yo kumira ku butegetsi kandi atakintu kiboneka yakoze mu myaka 20 imaze atari ugusahura ubutunzi bw'igihugu gusa. Urakoze Dondo Diemba z'umutima kuri iyo nkuru uhejeje kudushikiriza. Abarorerezi mu by'amatora baserukiye Eklezia Katolika y'u Burundi babonye utunenge twinshi, aho n'amasandugu y'itora basanze hamwe yamaze kuzura ku buryo butangaje kandi abanyagihugu bataratangura gutora. Bishikirizwa n'inama ya Bepiskopi Katolika y'u Burundi inyuma yo gusuzuma ivyegeranyo bahawe n'abaserukiye iyo Eklezia bagakurikirana iby'amatora y'abahanuzi b'amakomine n'ay'abashinga amateka kuri wa gatanu ruheshi umwaka 2025. Abungere ba Eklezia Katolika bafatiye kutunenge bashoboye kumenya twibonekeje muri ayo matora, cyo kimwe n'abandi bahangayikishijwe no kubona mu Burundi habaye amatora meza, bavuga ko impinga ikiri ndende. Mu kurindira ko abarundi bazoteba bagashika ku matora meza, abasenyeri Katolika y'u Burundi basaba abarundi gushira imbere kubakira kukuri, ubutungane, urukundo n'amahoro. Inkuru na Ninete Nancy Mutoni. Ibiro by'amatora 2024 byo mu ntara zose no makomine yose nibyo byashoboye gushikwa ko n'abarorerezi baserukiye Eklezia Katolika mu Burundi gukurikirana ingene amatora y'abahanuzi b'amakomine n'abashinga amateka ariko aragenda. Ibyo bitigiri bikaba bingana na 30% by'ibiro byose byabereye ko amatora mu gihugu. Ibyo bitigiri navyo ngo nk'uko abahinga kuvyerekeye amatora babivuga, ibyo bitegira iby'ibiro by'itora byashoboye gushikwa ko n'indorerezi ziserukira Eklezia Katolika birakwiye kugira Eklezia igire ico ishobora gushikiriza inyuma yo gusesangura ivyegeranyo byatanzwe n'izo ndorerezi. Bonaventure Nahimana, umwungere wa diocese nkuru ya Gitega akaba n'umukuru w'inama y'abepiskopi Katolika b'i Burundi kw'izina ry'abepiskopi Katolika bose b'i Burundi, atangura ashikiriza ibyagenze neza bashima muri ayo matora. Itangazo ry'inama y'Episkopi Katolika b'i Burundi ku matora yabaye igenekerezo rya 5 ruheshi 2025. Twebwe abungere tugize inama y'Episkopi Katolika b'i Burundi, nkuko twahora tubigira n'ubu twararungitse abarorerezi mu matora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine yabaye ku igenekerezo rya 5 ruheshi 2025. Naho batakwiye ku biro vyose vy'amatora barashitse mu ntara zose no mu makomine yose, bariboneye ivyabaye ku biro vy'amatora 2400 akaba ari 30% vy'ibiro vy'amatora mu gihugu cose. Kubwo abahinga mu vyerekeye amatora, ivyo bico n'urugero rukwiye kugira ngo umuntu ashobore kugira ico avuze kukuntu amatora yagenze. Dufatiye kuvyo biboneye, turemeza ko muri rusangi amatora yabaye mu mutekano kandi abantu barayitavye. Vyongeye umugwi w'igihugu wigenga ujejwe amatora wagumye kurikirana uko amatora ariko aragenda, bikenewe ukibutsa intumbero ijanye n'amategeko. Ibitagenze neza abandanya bishikiriza aho harimwo ibijanye n'ibiro by'amatora byuguruwe ku isaha yari yategekanijwe n'amategeko itaragera, abaserukira abitoza n'abarorerezi batarashika ngo bibonere ko amasandugu agaragara kandi bumva ingene abahagarariye amatora barahira. Eka hari naho abaserukira abitoza n'abarorerezi babanje gutaramugwa binjijwe baca basanga amasandugu ari mu kuzura ku buryo butangaje. Ariko hariho n'ibitagenze neza babonye. Muri ivyo twovuga nkibi: hari ibiro vy'amatora vyuguruwe imbere y'isaha itegekanijwe n'amategeko, abaserukira bitoza n'abarorerezi batarashika ngo bibonere ko amasandugu agaragara kandi bumva ingene abahagarariye amatora barahira. Hariho ibiro vy'amatora vyuguruwe ku isaha bwa abaserukira bitoza n'abarorerezi bakabanza gutaramugwa, hanyuma binjijwe bagasanga amasandugu ari mu kuzura ku buryo butangaje. Hamwe abahagarariye amatora
matora ntibubahirije ukudahengama kwabwirizwa kuranga bari mu mugwi wigenga w'amatora nko guhatira abandi gutora aho bo bipfuza kubatorera ku gahato canke kubaherekeza mu bwiherero bw'amatora. Hari aho barekurira bamwe gukoresha amakarata menshi, bamwe bagatora bisubiriza, abandi bagatorera abatabatumye. Hari bamwe mu baserukira bitoza no mu barorerezi basi uburenganzira bahabwa n'amategeko, urabataramugwa urabangirwa kwinjira mu biro vy'amatora. Hari rero n'abarorerezi bategekwa gushira igikumu ku vyegeranyo kandi bitarekuwe n'amategeko. Hari aho batemereye abaserukira bitoza gukurikirana ingene amajwi harugwa kandi babifitiye uburenganzira. Abungere ba Eklezia Katolika y'u Burundi bafatiye kuri utwo tunenge twose cyo kimwe n'abandi bahangayikishijwe no kubona mu Burundi habaye amatora meza, bashikiriza ko impinga ikiri ndende ngo amatora meza ashikwe ko mu Burundi. Mu kurindira ko abarundi bazoteba bagashika ku matora meza, abo basenyeri Katolika y'u Burundi bamenyesha abarundi ko ukuri, ubutungane, urukundo n'amahoro ari byo byubaka. Dufatiye kuri ivyo tuvuze mu vy'abarorezi bacu babonye bitagenze neza, turabona ko impinga ikiri ndende mu vyo gutunganya neza amatora, kandi turibaza nimba bidatosekaza ibiharuro bitangaza. Duhamagariwe rero kwikebuka tugatumbereza neza ingene dutegera intwaro rusangi ngo dushobore gutosora ingendo y'amatora, haba mu vy'amategeko yagenga no mu nzego ziyatunganya. Uwo mwizero wuko twoteba tugashikira ku matora atagira akanenge no dutume tuguma twitwararitse gushira imbere kubakira ku butungane, ku rukundo n'amahoro. Urakenuye na wewe Ninete Nancy Mutoni. Kuri iki nyene kijanye n'amatora, bamwe mu banyagihugu ntibatangazwa n'ibiharuro byashikirijwe na Seni, aho haba mu bajenama b'amakomine, haba mu bashinga amateka umugambwe CNDD-FDD wiganziye ubutegetsi bwose bw'igihugu. Ku bw'abo banyagihugu ngo nta kuntu ubutegetsi bukomoka muri CNDD-FDD bwabonye butwara abanyagihugu bukabima igitoro, isukari, amazi, amatara, internet, imiti, ubutungane, umutekano, umushahara, amafaranga y'agaciro imyaka 5 yose n'ibindi. Abanyagihugu bakinumira ubwo butegetsi bworeka kubakorera ibibi byose bibaho, harimwo kubima uburenganzira bwo kwitorera abo bashaka. Abo banyagihugu basaba Eklezia Katolika, abanyagihugu barimwo abo mu yandi madini hamwe n'abadafise aho begamiye mu bijanye n'ukwemera, abanyepolitike n'abaharanira agateka kazina muntu, bose barajwe ishinga nuko hoba impinduka mu Burundi, kuja hamwe bakosore ivy'amatora vyananiye CNDD-FDD mu kuyirukana ku butegetsi, bagashiraho ubutegetsi bushoboye gushira mu ngiro ivy'abanyagihugu bashaka. Ataruko bose ngo bazohereza mu kwidogera ubutegetsi bwa CNDD-FDD, nabwo ngo bubandanye bucura ubufuni na buhora Barundi. Hagati aho ngo nta munyepolitike n'umwe yitavye amatora yemerewe gusohora itangazo rivuga utunenge twaranze amatora yo mu mwaka wa 2025 mu gihe atabivuze ku munsi w'amatora, kandi n'icaha co kutemera ivyavuye mu matora kirahanwa n'amategeko. Ni bimwe mu byashikirijwe na Martin Teretse, umushikiranganje mu vyajejwe harimwo intwaro yo hagati mu gihugu, aho kuri wa 12 ruheshi umwaka wa 2025 yariko avuga ku bonekeje mu kiringo c'amatora. Niteretse yavuze ko ubushikiranganje yarongoye burarwa ishinga n'abanyepolitike bamwe bitavye ayo matora bariko basohora amatangazo bashikiriza ko yaranzwe n'utunenge twinshi, mu gihe batigeze badushikiriza ababijejwe ku munsi w'amatora, kandi bari bazi inzira irashe bari kubicishamwo kugira inyishu iciboneka. Avuga ko iyo ngendo y'abanyepolitike yerekana akageso kagayitse kataye igihe ko kwanka kwemera aho abanyagihugu bashize, kandi aribo bene ijambo mu ntwaro ya demokrasi. Uwo mushikiranganje yamenyesha ko nk'uko amabwirizwa n'amategeko agenga Uburundi yabitegekanya, uwukoze icaha cyo gutemera ivyavuye mu matora warabihanirwa. Amenyesha ko amatora ari kimwe mu biranga ubwigenge bw'igihugu, uwuhirahiriye agahungabanya amatora wategerezwa gufatirwa ingingo ruhasha kuko aba ariko ahungabanya igihugu. Niteretse
Niteretse abandanya avuga ko uwo wese yoshaka gufata inzira z'akajagari yomenya ko inzego zibijejwe ziri ku kivi kandi zizokora ibishoboka byose kugira zimuteshe ingendo mbi azoba afise. Kubw'ivyo bamwe n'abandi baribaza ko Niteretse yoba agiye gupfunga abasenyeri b'u Burundi kuko nabo bari mu bashikirije vyinshi kandi bikomeye bijanye n'utunenge twaranze amatora yo kuwa gatanu ruheshi umwaka w'2025 mu gihe amatora ari uwo mwanya uhambaye cane abanyagihugu bahabwa ijambo ukugene igihugu cabo gitwawe kubabuza kugira ico bavuze ku vyavuye mu matora kubwa bamwe n'abandi ngo ni ikimenyetso kitabesha ku butegetsi buzi neza ko ivyavuye mu matora atari ivyo abanyagihugu batoye. Ubundi ubwo butegetsi ngo bwari kunezerwa n'ukumva ingene abanyagihugu bishimiye ivyo batoye. Intwaro zikora nk'ivyo Martin Niteretse yarayavuze. Perezida Evariste Ndayishimiye ubwiwe yabwiye abarundi ko zitwa Ryogora duhure. Abarundi bose ngo barakwiye gufatana mu nda bikure ko intwaro ya Ryogora duhure ikomoka mu mugambwe CNDD FDD. Reka tubanze dusoye mu buhinga bw'ivyuma baduha akaruhuko gato duce tuja ku gice ca kabiri gihariwe ikiganiro. Ikiganiro iganuke kuri wa gatanu igenekerezo rya 13 ruheshi umwaka w'2025 gishimikira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'ihunguka ikigabane ca 13 umurongo wa 17 umurongo wa 18 n'uwa 21 gushika kwa 22 mu gishikirizwa na Pasteur Janvier Uwizeye. Bakunzi ba radio haguruka turongeye kubaramutsa mahoro y'Imana bane namwe. Uyu ni wa mwanya wanyu mwanya mwiza dukurikira ijambo ry'Imana ku mwanya w'iganuke. Ijambo iganuke nukuvuga ngo adafite ico risobanura. Iyo umuntu avuze ngo ndakuzaniye iganuke canka akaganuke n'umuntu abakuzaniye inkuru nziza, inkuru y'indemeshanyo, inkuru inyuranye n'ivyo wari urimwo, kuko hari igihe umuntu aba yihebuye cane iki gihe abarundi benshi bihebuye, abarundi bugarijwe n'ubukene, abarundi bugarijwe n'inzara, abarundi bugarijwe no kutaronka vyankenegwa, ibihari navyo bikaduga ibiciro, abarundi bugarijwe n'inzara izura inzara. Iki gihe mubona twugarijwe n'intwaro itari nziza, aho usanga umuntu arenganywa ku mugaragaro, aho usanga umuntu anyuruzwa, aho usanga ubutungane butigenga, aho usanga ibibazo ari ibibazo umuntu akagira ahantu abona atabona imbere ntabona inyuma. Imana itabare cane. Rero binyuze canke biciye kuri ino radio haguruka, abarundi turaronka iganuke, tukamenya ico Imana igambiriye kutugirira, tukamenya umugambi Imana idufitiye kugira ngo nitwihebure. Imana itabare cane. Hari igihe umuntu yogeraho yigira ngo n'Imana yaraduhevye, hari aho muganira ukumva bakubwira ngo ngira ngo n'Imana yarahevye Burundi n'abarundi, ariko nagira ndabazanira iganuke nuko Imana itaduhevye kandi dufitiye ku mugambi mwiza. Imana yacu hagwe icubahiro. Rero reka tubaye dusome ano majambo y'Imana dusoma mu gitabo cyo kuvayo canke bamwe n'abandi vaningene bavuga ni igitabo kigira kabiri uravye muri Bibiliya, aho bakunda kuvuga ngo ni igitabo kigira kabiri mu bitabo vya Mose, aho tuba tuvuye mu itanguriro tukaja mu gitabo kigira kabiri arico kuvayo. Imana yacu hagwe icubahiro. Tugira rero tusangire ayo majambo y'Imana ni igice ca 13 turaza gusoma umurongo wa 17 n'uwa 18 tuje dusimbira ku murongo wa 21 na 22. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'umutwe ravuga ngo Imana icisha abisirayeli mu bugaragwa. Nuko rero Farawo amaze kurekura abo bantu, Imana niyabacisha mu nzira ica mu gihugu c'Abafilisitiya n'ahariyo yari irashe, kuko Imana yivuganije itabantu boye kuzohava bicuza babonye intambara bagasubira muri Egiputa, ariko ibajana inzingu ibacishije mu nzira ica mu bugaragwa abangikanye n'ikiyaga gitukura. Nuko abisirayeli baduze bitwaje ibigwanishwa bavuye mu gihugu ca Egiputa. Reka dusome ku murongo wa 21. Uhoraho ku muburango yabaje imbere ari mu nkingi y'igicu ngo abarongore mu nzira, mw'ijoro yabaja imbere ari mu nkingi y'umuriro ngo baboneshereze, kugira ngo babone uko bagenda ku murango no mw'ijoro. Ya nkingi y'igicu ntiyava imbere y'ubwo bwoko ku murango, niyo nyene y'umuriro ntiyabava imbere mw'ijoro. Imana yacu ihabwa icubahiro. Imana yacu ishigwe hejuru cane. Nkuko tubisomye rero iki ni gihe abana b'Imana bwo bwa
Isirayeli bari muri Egiputa mu buja batotezwa bacurwa bufuni na buhoro, ariko Imana igera igihe irumva ukuniha kwabo, irahagurutsa Mose canke Musa ngo abakure mu maboko ya Farao. Imana yacu ihabwe icubahiro. Hanyuma rero inyuma y'ibihano vy'Imana, Farao yahavuye agondozwa aremera kubarekura, maze ngo Imana irivuganya ati aba bantu sindabacishe mu gihugu c'Abafilisitiya. Imana yacu ihabwe icubahiro. Erega Imana iratubonera ivyiza kuruta. Hari igihe abarundi biyumvira ngo mbega kubera iki Imana itemeye ko abanyapolitike bicara mu biganiro, ariko umutima wa Farao warakomantaye. Imana yacu ihabwe icubahiro, kuko Imana ngo yarivuganije iravuga ngo mbega aba bantu ninabareka bagaca mu gihugu c'Abafilisitiya ngo rega bazohava bahurireyo n'ibibazo. Hari igihe Imana iraba ikavuga ati aba bantu n'ubundi nibaca mu gihugu c'Abafilisitiya bazohava banywana n'Abafilisitiya, bazohava bivanga nabo, bazohava bagira umutima nk'uwabo, bazohava bifata nkabo, canke bazohava bagira imigenderanire babandukiza ingeso mbi zabo. Imana itabare cane, maze ngo Imana irabwira abanyisirayeli ati sinobacisha ngaho, ngo irivuganye ngo ntisindabacisha haje, ngo nubwo ariho hafi, nubwo ariyo irashe, nubwo ariyo nzira ibona yoroshe yahagufi, reka ngo sindabacishaho. Imana yemera kubacisha mu bugaragwa. Yemwe bantu muri mu bugaragwa butandukanye, Imana iraza aho yabacishije kandi izobana namwe. Imana yacu yagwe icubahiro. Duhere kuno murongo wa 21 rero haravuga ngo Imana yenyene ubwayo yarazi ikabana nabo, ingo kumurango yabaje imbere, ikaba inkingi y'igicu ikabarongora, ikabereka aho guca, ikabereka ico gukora. Imana yacu yagwe icubahiro. Kumurango naho ngo Imana igakiza iri mu nkingi y'umuriro, ngo kugira ngo naho nyene ibereke. Amen. Yesu nashimwe cane. Kumura mwijoro yaba inkingi y'umuriro, ngo kigende bamurikira, ntibagende batsitagurika, ntibagende bagwa mu binogo, ngo kihindura inkingi y'umuriro ngo ibamurikire mwijoro, naho inkingi y'igicu kugira ngo ibereke inzira. Imana yacu yagwe icubahiro. Nagira ndabazanira iganukero ryiza. Mwebwe mwari mutanguye kwibaza ngo urugendo rwabaye rurerure, mwebwe mwari mutanguye kubona iminsi baye myinshi, mwebwe mutanguye gucika intege muti noneho raba ubuho byayangaye, ubuho tubaye mu gihugu c'umugambwe umwe, ubuho rero ngo vyanse gose, ubuho ntacyo tugikora. Nagira ndababwire ngo Imana yigeze duheba. Imana kumurango yabana n'abwoko bwayo, yabana n'abantu bayo, ari mu nkingi y'igicu, ariko mwijoro naho ikabamurikira. Imana yacu ihabwe icubahiro. Kuba rero Imana itacishije abwoko bwa Isirayeli mu gihugu c'Abafilisitiya, nuko yivuganije yonyene ikabona ingaruka zavyo, ikabona ingaruka ko ni Imana ibonera iherezo mw'itanguriro, ni Imana izi ejo hacu, ni Imana izi kahise, ikamenya kubu, ikamenya na kazoza. Twebwe nk'abana b'abantu tumenya kahise tukamenya na kubu, ariko kazoza ko kari mu mugambi w'Imana. Ibizobejo ni Imana ibizi. Rero kubera iyo Imana yivuganije ikabona ati abo Barundi, ihanga ry'Abarundi uno munsi boca mw'iyi nzira bohura n'izi ngorane, ati reka rero mbacishe mu yindi nzira. Imana yacu yagwe icubahiro. Nagira ndababwire rero yemwe ihanga ry'Abarundi, Imana yarivuganije irabona ko itobacisha mu gihugu c'Abafilisitiya, yemera kubacisha mu bugaragwa, ariko iri kumwe namwe, ariko iri kumwe natwe. Kumurango ni inkingi y'igicu, ariko mwijoro naho ni inkingi y'umuriro. Kumurango izoturongora, mwijoro naho itumurikire. Abumvise amajambo, abari n'ugutwi, abari n'amatwi, mwumva ico nkema abwira amashengero, mwumva ico nkema avugana namwe mw'izina rya Yesu Kristo. Mana turagushimira ikiganuke ryiza, kuko nubwo bikomeye, nubwo turiko duca mu bugaragwa, nubwo abanyisirayeli bariko baca mu bugaragwa nk'uko Abarundi nabo turiko duca mu bugaragwa, turagushimiye cane ko utabahevye bonyene, wajanye nabo. Niwe wacishije mu bugaragwa ukabarungika bonyene, ariko wajanye nabo. Kumurango ukaba inkingi y'igicu, mwijoro naho ukaba umuriro. Kumurango ukabarongora, mwijoro naho ukabamurikira. Turakwinginze rero Mana mwijuru, nkuko wabikoze ku bana bawe ba mbere, uno munsi ku ihanga ry'Abarundi, kuze wamuturongora, bwije tumurikire, bimenyekane kuri Imana idahinduka, mw'izina rya Yesu Kristo. Amen. Amakuru mwari mwateguriwe kuri wa 13 ruheshi umwaka wa 2025 ni hano tuyasozereye. Ndashimiye mwebwe mwari muduteze yompi, bagenzanje bo mu ruganda bayatorokanije bakenuye, hamwe rero na Oben Felix Rankunda yatumye mvuga mukanyumva. Arine Munezero nari kuri mikro, ndabasezeye ndabipfuriza amahoro y'Imana naho ubutaha.